Ze kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri ndabonesha kure ya channel yanyu by'umwariko ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri zino saha by'umwariko turi kwa mbere by'umwariko kwigerekerezo rya 30 Kigarama 2024 ndabahaye ikaze dore ingingo nkuru tugiye kugora ko mu kiganiro cacu cuno mwanya mugenga mu Burundi by'umwariko leta y'u Burundi irashinzwa gukora ihonyabwoko cyane cyane no kuba by'umwariko umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD ukomeje kugenda wikiza aho batavuga rumwe nawo amakuru yihuta ari karaturuka mwihohero rikuru rya Gitega by'umwariko akabashimangira ko General Ageme Bunyoni yongeye by'umwariko kugaragara by'umwariko aho bivuga yuko yaramaze imisi ariko arembye cyane amagara yiwe atifashe neza. Amakuru twashikirijwe na mu muryango wiwe rero akabashimangira ko uyu nguyu by'umwariko yongeye kugaruka ameze neza nubwo afungiye mu cyumba ca wenyine nkuko byuma bigaragara. Bivuga ko kandi Everson Ndayishimiye by'umwariko adateze kuba yo mukura mwibohero nkuko amakuru yama aradushikirana none aturuka kubegera Everson Ndayishimiye mu nyuma yuko nabandi bagwanye muri CNDD-FDD ntwazaga mu zimwe na zimwe zaba izo mu gisoda c'u Burundi ndetse n'igipolisi zama by'umwariko zirasaba Everson Ndayishimiye umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yuko yokoreye ubwobaga akamugirira ikigongwe ariko gushika uno munsi hari amabanga amwe namwe yatanguye kugenda arashigwa ahabona. Hari umuzirero w'amatati ya President Everson Ndayishimiye ndetse na General Ageme Bunyoni impande zose by'umwariko zikaba ziriko zirasobanura. Hari amakuru avuga ko rero by'umwariko amatati yabo yuba yaratanguye kera ku ntwaro ya Petero Nkurunziza ubwo yatwaraga u Burundi akaba ariho rero botanguye guhangana ariko Everson Ndayishimiye agaca by'umwariko agaragaza neza agaca by'umwariko abura ko yo kwikiza uyu ngo General Ageme Bunyoni. Guturuka muri za 2022 by'umwariko hari amakuru y'ibanga yongeye gushigwa ahabona agaragaza byinshi bigiye bitandukanye kubigendanye n'uburyo abo bombi baca barabana. General Ageme Bunyoni by'umwariko yarabaye umuyobozi w'igipolisi mu Burundi yarabaye umushikiranganje wa mbere ariko kandi by'umwariko akaba yaragirijwe ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari n'amakuru avuga ko kandi uyu General Ageme Bunyoni haba hakomeje imigambi iremere cyane yo kugerageza kumutorokesha nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradushikira canke aradusomira. Ibi kandi biriko biraba mu gihe mu Burundi bariko baritegurira amatora mu gihe kandi hongeye kugaruka mu cindi gihangange by'umwariko umutama Honorable Agatogwasa by'umwariko Kizigenza wa Seneri. Amakuru avuga ko rero uyu yamaze gutangaza neza yuko yiteguriye neza amatora ndetse azoca yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nga mu Burundi mu matora yimirijwe imbere azoba muri 2025 na muri 2027 umukuru w'igihugu. Amakuru avuga ko kandi azaca yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu biciye mu runani Burundi bwa bose nkuko byoma bigaragara. Turaza kugaruka kandi ku makuru karavugwa ku ngwano zikomeje kugaragara ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko byoma bigaragara. Mu gihe rero hamaze imisi hariko haribonekeza ibigendanye n'urugamba ruremere cyane ibigendanye by'umwariko no gutana ndetse by'umwariko no guhangana ku buryo bukomakomeye cyane. Amakuru yihuta dafise vumbi akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira akaba ari karashimangira ndetse aranerekana neza yuko nga muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umuhari wa M23 wongeye kugaragaza ndetse no kwerekana rero bamwe mu bamaze imisi by'umwariko barafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hariganjemo rero abo muri FDLR abazarendo abo muri FARDC kuko byoma bigaragara. Kaze kuri mwese mutwumviriza nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze ndabahaye mwiriwe mwese. Abatwumviriza mwese by'umwariko bari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabahaye ikaze. Abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye twizere ko mumeze neza. Abatwumviriza ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika n'ahandi hose ndabahaye ikaze. Nimba rero mbere nga kuri nomoresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu byonde ko hirya gatara akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ucora kumenyesha ko dushyizeho ikiganiro gishasha. Kaze kuri mwese amakuru yihuta ariko aravugwa imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko biravuga ko General Major Everson Ndayishimiye yoba yaramaze by'umwariko yoba yaramaze kugenda arabwirwa na wa mupfumu
bivugwa yuko rero yoba yarakoreshejwe nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu guhitana ubuzima bw'umukuru w'igihugu umuhisi by'umwariko Petero Nkurunziza yahoze aratwara igihugu c'u Burundi, aho byama biratangazwa neza yuko mu gihe yarashigaje imisi mice ya kugira ngo asozere manda yiwe by'umwariko yaciye aracikana umutima. Icyo gihe yaravuzwe ku mutima we waciye uhagarara, ariko benshi ntibagiye by'umwariko barabigarukaho cyane, bagiye baremeza ndetse bakagira byinshi bagenda batangaza nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru yoma aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda adusumira rero aravuga yuko hari umupfumo yo bariko yarifashishwe nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi asanzwe aramenyerewe cyane. Uyu mupfumo biravuga ko yoba asanzwe afise zimwe rero mu nzoka nini cyane nk'uko amakuru yoma aradushikira, akagira n'indi miti cyane abategetsi nga mu Burundi baca baramukoresha. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko intwazangabo z'u Burundi zama zirasaba yuko uyu nguyu nawe yahoze mu ntwazangabo muri CNDD-FDD ayo ngo General Ageme Bunyoni by'umwihariko yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, asabirwa kuba yofungurwa akagirirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu. Amakuru y'ibanga yama aratugeraho rero akabashimangira yuko uyu nguyu by'umwihariko uyu mupfumu yoba yarasiguriye Everson Ndashimiye yuko aciye aramurekura General Ageme Bunyoni yoca yisemera kuko byoca biramugendekera nabi cyane, ndetse n'ubutegetsi nga mu Burundi bwiyoca arabuva nk'uko byoma bigaragara. Bivuga ko kandi Everson Ndayishimiye yoba yaratanguye kwibuka amatati yatanguye kugirana by'umwihariko n'iyo General Ageme Bunyoni, bigaca afata ingingo yo kugerageza rero kuba yomugumisha mwibohera ahubwo bagaca baramuboreza igufa. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akaba agaragaza neza yuko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi naho haba ariko haracugwa umugambi karunduro wo kugerageza gutorokesha uyu nguyu Bunyoni. Muri Nyakanga 2022 rero by'umwariko yarabayemwo impinduka zigitangaje benshi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, kuva President Everson Ndayishimiye atangaje ko rero ubutegetsi bwiwe burimwo rero ba amaconco bashaka rero kumutembagaza. Abantu bashotse rero babona ko rero avuga General Ageme Bunyoni, benshi bagiye gutangara by'umwariko ibogozwa by'umwariko rya General Bunyoni rero ribereye rimwe rero ni rya General Gabriel Nizigama batazira Tibia rero cocimwe na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Icatangaje benshi nuko rero abo babiri bandi bari bazwi ko rero badakunda Bunyoni, none byaragenze gute rero ngo abo bahurize rero ku mugambi wo gukura by'umwariko Everson Ndayishimiye ku butegetsi? Kubera iki abantu rero bagirizwa ibintu bikomakomeye cyane nk'ibyo batafashwe ngo bapfungwe by'umwariko, none uruhande rwa Bunyoni ukaba rurimwo rukaba ariko rero rwaca rurafungwa, akaba ariko aribazwa impamvu abo bandi by'umwariko batariko by'umwariko barafungwa. Amakuru yoma aradusumira by'umwariko yama aradushikira nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwariko igihe General Ndayishimiye atorwa rero kurongora umugambwe CNDD-FDD. Icyo gihe General Bunyoni na General Ndayishimiye by'umwariko basa n'abatanganywa uburongozi bw'umugambwe, maze bumvisha umukuru w'igihugu rero ko rero umugambwe ukwiye rero kurongorwa n'umusirikare. Icyo gihe rero amakuru y'ibanga by'umwariko akabashimangira yuko by'umwariko ko umwe wese muri bo rero muri abo bagenerali babiri yaramaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'ibihugu bimwe na bimwe by'umwariko asaba ko bimushigikira mu gufata ubutegetsi nga mu Burundi. Aho ngaho hari ku ntwaro ya Pierre Nkurunziza. Naho rero General Bunyoni ari nawe rero by'umwariko yari yegereye cyane President Nkurunziza, kandi bakaba bari basangiye inyungu rero nyinshi z'ubutunzi. President Nkurunziza yahisemo rero General Ndayishimiye ku burongozi bw'umugambwe. Imvu nyamukuru rero nuko President Nkurunziza yari yibaza ko rero Ndayishimiye ari we rero yoroshye kumbure, ari we rero bizoroha guhinduza intumbero cange kwaka ubutegetsi. Amaze kubushikira Nkurunziza rero by'umwariko yaratinya ko Bunyoni ashikiriye ubutegetsi yoba ikinani atoshoboye by'umwariko kudonda kumbure by'umwariko kikamunyaga n'ubutunzi bari boca barasangiye. Kugira Everson Ndayishimiye yemererwe rero gutwara, hari ibyo rero by'umwariko babanje kumvikana na Petero Nkurunziza, harimwo kumugira imboneza y'ikirenga by'umwariko nk'uko byoma bigaragara, maze akaguma abazwa imbere yuko rero hafatwa by'umwariko ingingo zikomakomeye cyane mu bisata bimwe na bimwe, harimwo rero ko Nkurunziza azoguma ari we rero araba ibijyanye n'ubutare, harimwo rero ko Everson Ndayishimiye agena mu bibanza bikomakomeye cyane abo Nkurunziza yamuhaye. Byari bimeze nk'uko rero
yuko igihugu coba gifise by'umwihariko abaperezida babiri mu Kirundi bati inkuba rero zibiri nizisangira igicu. Umutima rero wa Nkurunziza warahagaze giturumbuka, inkuba rero imwe iba iravuyemo. Naho Nkurunziza yarapfuye, Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yarubashe ibijyanye n'amazina rero y'abaja mu nzego zihambaye, buryo ni nk'umushikiranganje wa mbere ndi kuri yo rero nk'umukuru rero w'umugambwe CNDD-FDD, ndabirabe by'umwihariko nk'umukuru w'inama nshingamateka, sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguruza amateka. Abo bantu bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Perezida Nkurunziza, bamwe rero yari yaranabajeje, yari yaranabahaye amatungo yiwe. Evariste Ndayishimiye kandi akikujwe rero n'abo bantu, hejuru yiwe by'umwihariko hakaba by'umwihariko nta butegetsi yari kuba agifise. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yaraje ari umuperezida atangaje, agumana abantu be bose bahora iruhande y'uwo asubiriye, kugeza aho rero aho bamugendanira. Hari abagabishije rero Ndayishimiye ko rero yihenze rwose kuko ugenda bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere, ariko Evariste Ndayishimiye yavugaga ko ategerezwa kubahiriza ibyo rero yemereye nkuko byoma biragaragara. Hari abibajije ko kandi ari ubujuju, ariko biboneka yuko yahisemwe rero kugenda gahoro gahoro, benshi bakamwihenda ko rero we akirinda guhungabanya inzego ndetse no gusekana nabo atazi akaba arimo nkuko byoma bigaragara. Amakuru yakomeje kugenda aragaragara, ndetse by'umwihariko imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere isanzwe by'umwihariko itoroshe, by'umwihariko na cane iyo basa by'umwihariko n'abanganya igihagararo hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Bunyoni, ho byari bigoye kurusha, kubera Bunyoni atubaha rero Evariste Ndayishimiye, ahubwo iyamubona umwengo niwe rero muto kuri we. Amakuru yama aradushikira nuko rero hari amakuru aje yaturutse rero mu bajerwe amatohoza mu gihugu cy'u Burundi, yavuze ko umushikiranganje wa mbere by'umwihariko General Ageme Bunyoni yo bashaka gutembagaza umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye birimo rero kunyereza amatungo y'igihugu, ndetse by'umwihariko no gutuma amahera mva makungu atibonekeza nga mu Burundi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bikaba ari bimwe mu bintu byatumye rero by'umwihariko General Ageme Bunyoni yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse akatigwa umunyururu wo guherayo nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi rero hari amakuru ariko aravugwa ko umupfumu yaba yarakoreshejwe mu kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi. Evariste Ndayishimiye yasubiriye iyo bariko by'umwihariko yaragira inama Perezida General Neva rero ko aramutse arekuye by'umwihariko y'unguyu General Ageme Bunyoni byoca biramurana bibi cyane, ndetse na kino gihe mu Burundi himirije amatora yimirije mu Burundi by'umwihariko arakomeye cyane, kuko rero harimo ibihangange bigiye bitandukanye biratinyitse byiteguye guhangana neza na CNDD-FDD. CNDD-FDD ni umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka yarogwa muri 25 uri ku butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu barawagiriza ko ataco ubamariye, ndetse atanicyo uteze kubagezaho. Hari amatohoza bivuga ko yoba yarakozwe by'umwihariko na bamwe mu bategetsi mu gihugu cy'u Burundi, maze akagaragaza ko hari na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bamaze kugenda bagaragaza ko biteguye by'umwihariko kuzotora by'umwihariko Honorable Kizigenza agatogwasa nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma biragaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko mu Burundi by'umwihariko Evariste Ndayishimiye yoba yaramaze gufata ingingo karundura yuko adateze by'umwihariko kuzakura mu ibohero rero by'umwihariko General Ageme Bunyoni amatora atarangiye mu Burundi. Ni mu nyuma yuko rero by'umwihariko hariko haravugwa ko Kizigenza Honorable Agatorwasa yamaze gutangaza neza yuko azitoreza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe mu Burundi. Hari benshi batanguye kugenda barahungabana mu nyuma yuko yamaze gutangaza ko bizonyura mu runani Burundi bwa bose, aho imigambwe harugwa muri ne rero yiganjemo Sawanya Frodebu ndetse n'indi migambwe igitandukanye irimo nka Iprona n'indi igitandukanye by'umwihariko yamaze gukora urunani by'umwihariko rw'imigambwe harugwa muri ne, bagaca batangaza neza yuko by'umwihariko ari Burundi bwa bose. Hari benshi bagaragaza neza yuko rero Evariste Ndayishimiye atoca
barekuruye General Yageme Bunyoni dore ko yoba agiye guhangana n'ibihangange bigiye bitandukanye bikomakomeye cyane mu gihe na bamwe mu basangiye ubutegetsi batamworoheye muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko vyoma bigaragara. Kugeza ubu rero z'umwariko aya matora arakomeje kugenda aravugisha abatari bakeya, aho ingo y'ikizigenza Honorable Agatogwasa avuga yuko yiteguye kuzoca arahindura ibintu byinshi ngaha mu Burundi, ndetse akavuga yuko z'umwariko yiteguye neza kuzohangana n'abo bategetsi bo mu Burundi. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira canke aradushikira nuko abo mu muryango wa General Yageme Bunyoni z'umwariko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo barabe yuko uwo wabo yovanwa ngaha by'umwariko mwihorero rikuru rya Gitega. Ngaha mwihorero rikuru rya Gitega rero biravuga ko General Bunyoni afungiye mu nzu ya wenyine, nubwo rero ari mu nzu nziza ariko kandi akaba atari kure kuba yobonana n'abandi banyuru canke abandi bafunganywe, ndetse bikaba bivuga ko kandi akunze gusakwa buri joro canke buri mugoroba, aho bivuga ko rero z'umwariko babikanga yuko yokongera gutunga itelefone nkuko byogenze mu ntanguro z'uyu mwaka turiko turasozera 2024 nkuko byoma bigaragara. Tugaruke ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harakomeje kugenda aravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Mu nyuma y'uko rero by'umwariko mu misi iheze muri kino cyumweru cyangwa muri no rwituri ko turasozera, aherutse kugaragara amakuru by'umwariko y'umwe mu basirikare werekanywe n'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kizwi nka FARDC, avuga yuko yoba by'umwariko yarafatiwe ngaha muri izo ngwano zabiraga muri Robero muri Kivu y'Amajyaruguru, akavuga ko rero ari umugwanyi wa RDF canke w'ingabo z'u Rwanda mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ariko kandi by'umwariko akavuga ko yaje kugwana ku ruhande rwa M23. Ariko kandi BBC Ducesa aya makuru ndetse no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi hagiye harahanwa aya mavideo by'umwariko ku ruhande rwa BBC baravuga yuko rero batabashije kuba bogenzura neza canga se ngo bemeze niba koko uwo musirikare washimangiye yuko rero by'umwariko yibabarizwa mu gisirikare c'u Rwanda cya RDF by'umwariko yoba yarabivuzwe atagato yashizeho canke atabitegetswe. Ariko kandi haramaze igihe herekanwa n'abandi basoda bagiye batandukanye bivuga yuko ari abo mu ngabo z'u Rwanda. Icakora igihugu c'abanyi c'u Rwanda cyagiriza bikomeza gutangazwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakavuga ko atari ubwa mbere canke ubwa kabiri bakunze kugaragaza ibinyoma nk'ibyo ngibyo. Witegereje ubutumwa rero bw'umwe mu bategetsi nga mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda mu byajejwe arimwe imigenderanire mpuzamakungu by'umwariko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaranditse ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, avuga yuko rero by'umwariko uyu musoda by'umwariko yabeshe atari mu ngabo z'u Rwanda. Yavuze ko rero by'umwariko umuntu wese atuye cyangwa aturuka nga mu gihugu c'u Rwanda azi neza yuko mu Rwanda by'umwariko igihugu gifise uturere, intara, utugari n'imirenge ndetse n'imidugudu, bityo ko rero atabasha kuba yoyobegwa ahaturuka. Yanavuze ko kandi bitumvikana uburyo rero umusoda mu ngabo z'u Rwanda yoyobegwa inite yiwe canke inomero imuranga mu gisirikare c'u Rwanda RDF. Kugeza hungu rero z'umwariko haba ku ruhande rwa M23 barahakanye ano makuru z'umwariko mu nyuma yuko kandi amaze kugaragara ayo mavideo yerekana z'umwariko uyu musoda kuko byama birahakanwa z'umwariko n'umuvugizi w'ingabo za n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Leta na Colonel Wiringoma. M23 ku munsi w'ejo kwigenekerezo bya 29 Kigarama 2024 yarashize ahabona abasirikare ba RDC n'abagwanyi ba FDLR yarafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu witwaje ibigwanisho wa M23 warerekanye abasirikare benshi ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babagwanyi by'umwariko n'abagwanyi umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakoze uhonyabwoko mu Rwanda mu 1994 barafatiwe mu gace ka Aribongo muri territoire ya Rubero. Amashusho ariko arahwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi M23 yashize hanze ku igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 aragaragaza abasoda ba AHDC bafashwe bambaye impuzankano yabo ndetse n'abagwanyi ba FDLR nabo mu ihuriro ry'imihari y'abazarendo bambaye imyambaro ya gisivile. Bitewe nuko rero bigaragara ko rero mu bafashwe harimo benshi amasura agaragaza ko baciri batoya, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Leta na Colonel Wiringoma yarabajije hamwe rero mu ba FDLR imyaka afise, aca aramusigurira yuko rero z'umwariko mu Kinyarwanda ko rero afise imyaka 13. M23 kandi yaranafashe kandi intwaro nyinshi cyane z'ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zirimo machine gun, mortier, RPG ndetse n'imbunda
imbunda nyinshi cyane zo mu bwoko bwa AK47, amakompora yo mu bwoko bugiye butandukanye, amasasu menshi abitse mu dusanduku twabugenewe ndetse n'ikamyo isanzwe iratwara abasoda. Lieutenant Colonel Wiringoma rero yaranatangaje ko mu gihe ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo zikomeje guhungabanya umutekano burasirazuba bw'icyo gihugu, abagwanyi ba M23 bazokomeza kurinda umutekano w'abasivile ndetse no guca bararinda ibirindiro byabo nk'uko amakuru yoma aradushikira cange aratugeraho. Kugeza ubu ibikomeje kugenda biradusumira bikaba bigaragaza ko urugamba rukomeje gufata indi ntera, ndetse abatari bakeya bakaba bashimangira ko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barahunga. Mu gihe kandi ingwano zikomeje kugenda ziravuza ubuhanga ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, umuvugizi by'umwariko wa guverinoma ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo akaba Minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya yaravuze ko bazakora ibishoboka byose bakumvisha isi yose yuko u Rwanda igihugu cibanye ariko rero rwarungitse abasoda ku butaka bwa Kongo biciye muri M23. U Rwanda ruvuga ko atamusoda wago rufise rero abarizwa ku butaka bwa Kongo, icakora rukagaragaza neza yuko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kugira ngo bashe gucungera umutekano. Mu nyuma y'uko rero abarimo nka FDLR bakomeje kugenda barakorana na Kongo bashimangira yuko rero biteguye kuzinjira mu gihugu cy'u Rwanda bagakora intambara. Bashimire kubana nanjye mu makuru n'ibiganiro byacu twategura ndetse tukabashikiriza kuri muresha kure yacu na yanyu Burundi News TV. Dusubire muri mwanya uza turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa kubigendanye biravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Mukomeze kugira amagara meza, Uwiteka abahezagira.